twitayeho. Haleluya, Imana ni nziza, ni nziza cyane. Haleluya, 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 Imana ni nziza, ni nziza cyane. bashobora gutanga ugasenga bashimira Imana yakuzigamye, yakugiriye neza. Mana turagushimiye, wakoze kuturinda kandi wakoze kutuzigama. Tugushimiye kuba ari ngaha, tugushimiye mwami no kubataje. Nuhabwe icubahiro, twese tuje kubona ikiganza cawe mu izina rya Yesu Kristo tubisabye tubyizeye. Amen. Imana ishimwe. Amen. Nibaza ko mwese mumeze neza. Nashimye no munsi ko tutokwibanda hanini mu gutegura indirimbo, ariko ndashaka tube turaganira ku vyerekeye rujya rubanza rwa bajya bakoriste bacu bagize mariage batuvuyemwo. Rero nagira tubazanye twese turaja kuvuga uko wabibonye, uko bimeze kugira ngo bigende neza. Rero ni haba hari umwe muri mwebwe afise akajambo bivuga ati by'ukuri urubanza rwari rumeze uku, babiri canke batatu bakavuge kaza. Yesu ashimwe. Amen. Genda mbona kuri iryo kintu cya rujya rubanza Imana yagiye iraruzigama, Imana yagiye iratwitaho muri byose. Je numva twese twakomera amashyi Imana. Byari ibintu by'umunezero. Ukuri twarashimye kandi Imana igendera abana hafi. Amen. Abandi vuga uko mwabibonye, mwararyohewe, byagenze gute? Yesu nashimwe. Amen. Yesu nashimwe kandi Amen. nuko nabibonye byari biryoshye kwezi, ibintu byo kugaya nabonye byari biryoshye cyane. Twari dukwiye gushimira Imana rero. Yesu nashimwe. Imana ishimwe. Amen. Bo nivyo urubanza rwagenze neza, baradufashe neza kandi ndabashimiye namwe kuko mwarigoye murakora cyane, murerekana ko bavuye muri kohare umuco, bafise umutima w'urukundo kandi bimeze neza. Urabona ko bajya Claude na Solange baratuvuyemwo, namwe muze mwiyubare kandi bize bigende neza, sivyo? Mwe muracari batoyi, mwumvi ku mpanuro bize biragenda neza. Araho mubona umenga biriko birabagora, muze munshikire mumbaze ndabereka inzira mukwiye gucamo kugira ngo muze mugere aho Claude na Solange baciye. Mbega nyene ndiko ndihweza korari rimwe abantu barenga 50, abandi bari hehe, bimeze gute? Ntawo batumye canke woba yaragize ingorane kugira ngo tubimenye tuze tuje kumuraba. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Igikorwa cy'Imana abantu baracika intege, ryariho nawe duhura babwira ati tujye muri kohari, akambwira ati oya uno musi singenda. Murumva ko bigoye, ariko twebwe dusigaye dukwiye gusenga Imana kugira ngo dukomeze. Igikorwa c'Imana n'ukuri kiraryoshe mu gihe ucinjiyemo n'amaguru yose, ukuguru kumwe utagusize inyuma, ukundi ngo kuja imbere, ariko yose ukayahonyozamo. Biraryoshe kuba imbere y'Imana. Rero urumva ko n'uwo n'umutwaro ukomeye, dukwiye kuzoza turafata umwanya dusenga kugira ngo Imana ibagarukane bajya bagiye bize bigende neza. Hari indi programa ushaka ko twofata ejo tukaja kuraba Claude na Solange. Muze mwigore gose cyane kandi cyane, tuze tuhabe. Rero umunsi w'ejo tuzohura twese atawuvuyemo. Rero ibikorwa by'uno munsi bigarukiye ngaha. Ndagomba ce dusenga ce dutaha, kandi iyo mutashe mwe mutera muja muhira kugira ngo abavyeyi bababone ko twabarekuye kare, ejo ntibaze bavuge ngo tubacura mutevye.
Data mu izina rya Yesu Mana uhambaye Mana y'icubahiro turagushimiye twari imbere yawe nkako hari umuco Mwami Mana nzima watugiriye neza wabanye nacu ibiyago byose twagize Mwami twumvikanye kandi byari bimeze neza wakoze kuhaba tugushimiye kandi Mwami no kuri ba Claude na Solange orahubatse ubwabo tugiye kuva aha tugenda ujane n'umwe wese tugire neza uje kuduha kwirirwa amahoro ejo tuze dusubire duhure tugiye kuramutsa Solange na Claude dushima izina ryawe ni mu izina rya Yesu tubisabye tubyizeye amen. Halo pale. Ni sawa. Twaraye amahoro. Nawe waraye amahoro. N'umuryango. Asha nawe urantwengeje kweri yo reka asha mukuri. Kujya nizigamye kabisa nawe nyene yari yarizigamye basi. Asha mukuri n'umukobwa yaretswe. Yego naje urazi nakuriye mu gakiza reka nawe nyene yakuriye mu gakiza kabisa. Yego turaza kongera sawa. Birahera nyene ubwo mbe ndajyana kuri we Cyambere nagora ahubwo ashaka mbe ndajyana kuri we nangora nijyana abona bitero urubanza warubonye gute kwari ruryoshye ahubwo mukore ibintu Imana yadukoreye ni igitangaza je bijya sinari ndavyiteze no kora hagiye hari abantu benshi batashaka yuko urubanza rubanira tena nazirya ntambara twagiriye ducemo kweri Imana yarahabaye zari nyinshi twaragwanye kandi noneho mu rukundo niko bigenda twakazima twanesheje yego twaranesheje nuko twasenga Imana nyine iyo tutaba twarasenga hoho shetani urabona zaguma zica hirya no hino cyane cyane asha nawe basi none umunsi umwe watagase kweri nk'uko umunsi umwe nene urayibona asha nanjye nzogutakatisha gasha nta cyanyoheye nk'uko nasanze agaseke kagifundikiye icyo kintu carandyoheye cyane asha nzogutakatisha gushika ntacyo nzigera mburana Gasheri nta kuntu na kumwe utari gusaga nyine bimeze kujya nyine kubera nakuriye mu gakiza nakoze nyine nk'icyo urumva sinari konona ibintu sha nicyo gituma na wa muzi nakubwira tujyane muhirukanga wari uzi icyo nziga n'icyo wanka yuko tugafundurura hataragera mugabo ntacyo naje narabibona hama kandi abo muri korale bagira baze kuturamutsa uravyibuka
ego shaka nanjye nabyibagiye ahubwo she reka tugire tubitegure nk'ubu boza bagasanga namba nk'ubu uye yego tuyitegure karibu abageni rero Yesu ashimwe amen amen karibu Yesu ashimwe karibu aho rero ashe murashitse mu rugo iwanje karibu mwisange kwera murakoze turabashimiye kubw'iyi kaze twari twiyumviye nyene kuza kubaraba nka kohare muri kohare ntimwigeze mutumaramaza mwarabigenjeje neza kandi mwitwaye neza data mu izina rya Yesu Mana uhambaye Mana y'icubahiro turagushimiye turagukengurukiye mwana tugushimiye kubw'aba bageni oraho watoranije ugahuza mwami bari bamwe muri twebwe muri kohare mwami bashima ko bobana bo umubiri umwe none dukomeze tugire neza umwanya wose tujya kumara ngaha nawe uje kutwiyereka kubw'izina ryawe rishigwe hejuru mu izina rya Yesu Kristo amen Iyo mana dusengira kumeye Imana itabura guseruka Imana yumva amasengesho Iyo mana dusengira Soranje yarasenze seruka yarayibonye mu bihe bigoye n'Imana yumva amasengesho Iyo mana dusengira kumeye iyo mana dusengira kumeye iyo mana Iyo mana itabura guseruka haleluya Imana yumva amasengesho Iyo mana dusengira kumeye Yesu ashimwe Amen Yesu ashimwe kandi Amen ndaryohewe cyane kuba n'ukuri Imana yabashikanye ngaha amahoro kuza kuturaba n'ukuri ntako mbona ntobivuga kuko murabona twagendanye igihe kinini n'ubu unye turi kumwe n'ukuri ndasabye n'ubu unye muzogume muza mutugendera murabona turi urugo rushasha n'uzoronka akajumpo ntazorehe kukazana urabona n'urugo rushasha yego n'ukuri ndashimye ndakengurutse Imana ibahezagira Yesu ashimwe Amen. Yesu ashimwe cyane amen ego menaje ndanezerewe cyane no kubabona mwaje kungendera
sinari nzi ko mwakwifuje mugaca muza kurabaho mwashize. Yesu abahezagira. Igome ndabashimiye umutima muzowamane n'abandi muzobagendere kandi sindabwiye ngo muce muheba kuza n'ubundi muze mugaruke nejo naho mwogaruka canke mukarara nta ngorane turabakunda cyane karibu nejo muze mugaruke mushatse munirarire karibu Yesu abahezagira. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi. Amen. Hama natwe turabakengurukira cyane ukuntu namwe mudushimiye. Nagomba ngire ko ndanabasaba n'imbabazi ujya munsi nabaciye ko nyene naravuze nabi bivanye n'ukuntu nasanze mumeze gusa nyene sinarinzi byanyu. Ariko Imana yarabikoze ubu murabana murabageni muri umugabo n'umugore. Imana ikomeze kubahezagira mwaruna rugo rushasha mubatse ibahe hungu nakobwa mugira ibyo na nibyo nona. Yesu ashimwe. Amen. hama numva twobashimira kuntu mwatwakiriye kwikaze mwaduhaye mwatuyagishije neza. Rero urumva nka ko hari ntitwari kureka kuza kubaraba kandi muri abacu. Rero turashimiye Imana yadushoboje yatugiriye neza tukahashika kandi tukaba tuyaze neza. Rero numva ata mwanya munini yatugiye kumara ngaha kuko ababani wabo urumva abavyeyi baguma babakeneye. Numva ko twoshima Imana tugaca duhaguruka twese tugasenga tugasabira n'amahoro n'umugisha uru rugo kugira ngo Imana izigwiteho. Data uhoraho Mana hambaye Imana y'icubahiro turagushimiye ugira neza bugaca bukira nta usa nawe nta uhanye nawe. Turagushimiye kubw'uru rugo rushasha mwami rwa Claude na Solange Mana nzima. Turarusabiye amahoro turarusabiye umuhezagiro turarusabiye umugisha uva kuri wewe. Uzobagirire neza uzubiteho uzobarinde ivyo batandukanya uzobarinde amajambo y'abantu hirya no hino. Ariko Mana baze babe mu buntu bwawe bagushima kandi baguhesha icubahiro. Mana uzokoze cyane nihagira ico batakamba basaba Mana uzubibuke kandi uzokibahe. None turagushimiye kuntu batwakiriye bakatuganiriza bakatwakirana n'umutima mwiza uhoraho mwami. Natwe turabasengeye ngo ubagirire neza ubane nabo uru rugo rwabo ruze rutemba amata n'ubuki. Mana uri mu ijuru uzobukoze. Ubwo tuvuye ngaha natwe tugenda urajana nacu tuzigame turinda amaksida. Imiryango tugiye kuja muze gusanga hari amahoro n'umunezero mu izina rya Yesu Kristo tubisabye tuvyizeye. Amen. Murakoze Imana iba hezagiye. Tuzosubira mwakoze. Yego Yesu abahezagira. Amen amen. Byapfuye bikomera mwaragize na mariage ahubwo nari bagiye kuko hari invitation.
Nakundi mba maje aha nyene mburamugira mu ngira. Kandi uyu muntu ndamwibutse ni wa wundi twaracagiye Nyibo. ndamwibutse. Shakusa ntakundi nyene nanje urazi ko nagukunda. yaregaye warankunda muga gusa urumva nanje nari mfise uwundi mpunzi. Birashika kandi reka ndabifuza urugo rwiza mena Benina. Claude. Mwese rero nawe we reka na Jess nogenda ntakwifurije umugisha nawe uzoronka. sawa ntari. Yego. Sawa. Yaho haruguru ku